Ubu butumwa ni ubw'umuntu. Haguruka ubandanye. Aho hantu wagwiriye ntuhahe amahirwe yo kugumana. Push, ihatire kuva hasi. Nibitakunda avura. Yes, avura, ariko uje imbere uve mu kibanza urimwo ugwanire icyo ushaka gushikako. Hari uwo mbwiye hano for sure, sinkekeranya. Uno munsi sinje kubabwira ibituma ndabasaba amen. No, ndashaka duterane intege, duhanurane, tuvugane ukuri. Muntize amatwi n'iminota 3 gusa. Ni Femi TV, nitwa Fred le Phoenix, ndabahaye ikaze kandi baramukije. Ukaba uri mushasha, fyonda sabone, subscribe, ufyonde no gakengeri kugira ngo ivyo tubashikiriza buri gihe bibashikire, kandi ukabone n'umusangwa utarakora sabone. Ndakwinginze ubikore. Tudatevye, I have questions. Biramaze kugushikira ukisangura ahantu utanezererewe, aho umeze nk'uwaguye mu kinogo, wabuze uguha ukuboko wakuzamure. Ahantu umeze nk'umuntu yugaranywe yabuze umwugururira. Ndazi ko ntari umwe, nigeze kuba ndaho. Ndazi ibyo ndiko ndavuga muravyumva. Nawe ukaba warahabaye canke n'ubu tuvugana ukaba ukihari. Ndagufitiye ubutumwa bwiza kandi ni umutukiza. Tubane gushika ku mpera. Umwe niwe yavuze ati kugwa si bibi, ikibi no kugugaherayo. Ivyo ndemeranya navyo. Amakosa wakoze mu kutamenya ukayamenya nyuma ntaco bitwaye namba warikosoye. Hari ubuzima wavukiyemwo utahisemwo, wisanga mu muryango aho amikoro atari menshi, wisanga uri imfuvyi atabavyeyi, usanga papa canke mama yarakwihakanye, biragukomeretsa umutima, ukura atabavukanye ufise uri nyakama. Hari ingeso mbi ugwaruka ndetse n'abakuze bajamwo, kenshi bazitanga urumengano ubuhizi kubera agakuku, nk'itabi, inzoga, drug, usambanyi, ubusuma, amarigara n'ibindi, bikarangira kenshi zibaye ikintu wicuza mu buzima, kikavamwo igikomere ugendana mbere kikakugeza ahantu wumva wiyanse, wumva wigunze, kuko kikwicira ubuzima, kigahungabanya akazoza kawe. Inkuru ngufitiye uno munsi niyi. Birashoboka ko ubikira. Birashoboka ko uhindukira ukava mu ngeso mbi waroyemo utabishaka zihakugora gusohokamwo. Uyu munsi isi yakugaraniye muri vyo, bikugira imbohe, bikubuza kwidegemvya, urarushe kandi urarambiwe, nta mahoro ufise, uragwanukaneshwa. Umve, Imana iriteguye kukugirira imbabazi no kukugururira imiryango niwemera ukayizera. Irakubera uburuhukiro bw'umutima wawe, ubwugamo bwiza wihishamwo ibitandukanye. Urazi ko itigera inanirwa. Ntiyigera inanirwa. Nta muntu n'umwe aza kuhoraho ngo ahavana agahinda, ahubwo ahasiga imitwaro, amarira n'amaganya yarafise, agatahana inkomezi, impundu, indirimbo n'amashimwe. Umve, dusome Zaburi 28 kuva ku 6 gushika ku 9, haravuga ngo uhoraho ahimbazwe. Ni Zaburi ya Dawidi, ngo uhoraho ahimbazwe kuko yumviye ijwi ry'ukwinginga kwanje. Uhoraho niwe nkomezi zanje n'inkinzo yanje, umutima wanje uhora umwizigira ngatabagwa. Nico gituma umutima wanje unezerwa cane, kandi nzomutazirisha indirimbo yanje. Uhoraho n'inkomezi z'abantu biwe, uwo yarobanuje amavuta amubera ubuhungiro bw'agakiza. Kiza abantu bawe, uhe ishamvu yawe umugisha, kandi ubaragire wamubaramira ibihe bidashira. Amen. Ni nisengesho. Nguko uko uwubaha Imana bana nayo. Numva harimo vyinshi, ariko wosigarana iki? Wizigize uhoraho umutima wawe, nawe azoshitsa imigambi yiwe ku buzima bwawe. Azokuramira ibihe vyose, azoguhagurutsa niwagwa, azoguha inkomezi niwadendebukirwa. Va mu vyaha vyawe, hitamwo Kristo. Imana ibahezagire, dusubire vuba.